papa wanje rero papa wanje ndibaza yuko isanfu naco bimutwaye wewe kubwanje niko ndavyibaza mugabo je kuri jewe nzi yuko ari umwana yakuze impande yanje ndamufata neza ndamutreatinga neza urumva peut-être jari gusanga ndabivuga ko ari kumukunda mona ari wo ufavori donc my favorite Mokenzi sha mugabo usabishanye muri game yacu gerageje kubona nyene mwana uko navyitwaramo ndashaka kumwita umuntu wese urashaka kuvuga uti jewe ndashobora kuba nkunda par exemple nka dufatire aba star international babazwi cyane ukavuga uti ndakunda Beyoncé kubera iki ndakunda Rihanna kubera iki ugasanga ni iki wawe udasangiye n'abandi mone kintu ndamukundira reka ndakivugire ngaha mona hama ikindi kintu naco abantu muri yizi room harimo aba ex harimo abagenzi Shamgana mbashaka kubavuga amazina nari bavuga vuga basi amazina ama initial basi ama initial reka vuga basi amazina batanguzwa yego hariyo umuntu yitwa Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza. Mushimana nko natudushimana. Ni Gloria Munezero kuri micro, comme d'hab. Je suis pas là, sindi je nyene ngaha ndi kumwe n'umuntu nkuko vyama. Narabemereye ko muri 2024 abantu bose tutararonka ko muri studio yacu muzobabona. Uno musi rero namuzanye. Kaboss. Uyu muntu uyu unye, andika abantu benshi baramuzi basitangura kakayendo. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, Ibinuni. Fureshi sana. Kama kawa ni Kaboss for real. Kaboss for real. The mic master KA Mr. Fureshi sana. Yeah. Namaze kwishikira. Wabibonye? Murabona yuko nta yagama sigara cicaro. Uraberewe cyane. Na merci sana niyo defo yanje. Uraberewe nacubaye. Urakoze. Mugabo ari ukuntu nyene habaye akanuka Kagute. Rouge none. Je nanje je vraiment twari twabivuganye byagenze gute none. Oya jewe mu bisanzwe ndafise ukuntu niyumvanamo haga rero nuko vyagenze ndibaza. Kaboss ni sawa. Fureshi sana. Umeze neza. Kama kawa na mwaka mwiza twacari muri janvier. Ewana kabisa mwaka mwiza meove kuri twese mukoma dukurikirana. En tout cas utubera umwaka w'ivyishimo, blessings over blessings, icyo umutima wacu ushaka uyu mwaka tugishikeko, zandoto zacu uyu mwaka tuzigereho, cya cyifuzo wamufise kuva kera uyu mwaka wa 2024 ewana kibe success. Okay. Umuntu arashaka kwiyumvira igituma twatuko turahamagara abantu kugira ngo mushobore kumva tubabaze ibibazo tuganire nabo no kugira ngo urashaka kuba umukunda urashobora kuba wifuza kumenya Kaboss ninde byagenze gute hariho byinshi ashobora kuba yaravuze mugano nibindi abatarashobora kuvuga no musi ni ryambere twakiriye kuri micro zacu ngaha muri studio yacu muri BITV ko bwanje ni blessings bwanje n'umuhezagiro ko bwanje n'amahoro ko bwanje ewana ni iteka mune kwashobora kwa naje muri umwanumiye kunyumvira ndibaza ni benshi mu bisabo kuyumvira mugabo this time around yumviye Kaboss for real on tukana ikintu negezo gushima gose koze nawe so Kaboss duhere ku presentation dushobora kuba tutazi bon ushobora kuba arabivuze mugabo nabivuze ni ryambere uje ngayi wacu kweri ki Kaboss izina Kaboss ryavuye kwanza ikintu abantu batazi jewe amazina nawe n'abavyeyi nitwa Shabir Chubahiro mvuka mu muryango w'abana batanu nk'abandi umuhererezi ndi wa gatanu hama tuvukana turi abahungu bane dufite umusista umwe wenyene ikindi kintu naco Kaboss kuntu ryaje niga kurimbaza kuko navukiye mwijabe niga kurimbaza rero umwigisha kujya kuntu biga muri maternelle muvyara guha amata ibisuguti biki twari ku ishuri cyeshitse ku ishuri wasanga niko ndasangira n'abandi rero barabiguga cyo bisangira n'abandi narashiringa n'abandi bapeti nyene twigana rero ari mu madam yanyigisha niyo yanahana kuko twaba hafi yaba hafi waje wamwijabe yakanga ya kabiri mande y'ikipoto gucanye imande ya kibomba niko twacita igipotiki umutoyi wana kumutoyi ubanda ngijya pave straight ukacubura ijya pave kayireka ukacubana ngiraka ukacubinjira kabarura kivurero rupangu wa kabiri kwa gatatu hama rero umwigisha ashikanye muhira acabwira abavyeyi banje ati aka kana kazoba ka Kaboss voilà
rero Kaboss irazukonye donc guhera ico gihe muri maternelle abana mukina ikibace batangura kuza barakubwira Kaboss harageze moment nyene bagiye bagira muhira mugabo je nkarigarukana tu nyene avuga ati je ndi Kaboss je nzoba Kaboss bice birazukonye hama for real nayo kuntu ryagiyeko je n'umuntu ari straight n'umuntu ari real ikintu cyose nkora sinibeshera kabisa uri ni wewe nyene uri just uri sinibeshera iyo nkubititse atanoti mfise urabibona ko atamafaranga mfise iyo ndayafise ndagasho iyo sinibeshera mu buzima nko buri muri uhe mugwe muri uwo mwanya urakubititse canke Imana yarahezagiye ubu ni bon wallahi Imana yarahezagiye kabisa Kaboss tugomba tuganire ku buzima bwawe professionnellement hama n'ubuzima bwawe bundi mugabo reka duhere professionnellement Kaboss yarabaye umukonvoyeur Kaboss yarabaye mu mécanicien Kaboss n'umu journaliste Kaboss n'umu mécanicien bon n'umu MC mu ntango ico watanguye gukora imbere y'ibindi vyose wahereye niyo yatanguye imbere y'ibindi vyose kubera mécanique narayikora ama vacances niyo yatanguye en tout cas mécanique mu bintu vyama ESP ukora ibindi bintu ico muri mécanique harajamwe ubukonvoyeur kubera yuko urumva twakora ama coaster rero urumva yari muri gesi yakunyene hama biciye mu convoyeur caja mu chauffeur ku yo bus nyene ba bus kajaga gatumba ku bantu baba hajyanye cyane ku bantu basohoka weekend kuri plage barambona sana reka tere muri mécanique uri umuntu aboneka ko wa muri propre usa neza uberewe aba mécanicien tuzi ko basa nabi baracafuye usanga kenshi n'abantu bajyama munsi y'imodoka baba bambaye ibisarubeti vyabo basa nabi wa muri ico gihe bon en tout cas c'est ibintu vyaje kugira ube wa musabwe cyane bakera ngira waravyamana kugira none uje kuma umumekanise wambara gute we muri ico gihe warumeze je n'amandi class n'amandi clean kandi urumva nakora mekanike mugabo ni cabuza weekend ko duhuriye n'abandi bantu muri arena nagas urumva byose bivana ukuntu witwayemo n'ukuntu wifata kandi urumva je ndibuka ku munsi bama 2000 igihe nakora mekanike umunsi bama 2000 wari ukiba mwijabe niciga ku mashuri nyaba mwijabe mu makamp vacances mugabo mu nyuma amashuri aheze sinari navuye sinari nyiba kandi mwijabe rero mejeje secondaire yanje kuri Michel Archange ndavuga ati none je sinoguma nipobesheje ukubonye nkubititse atanoti mfise ataki ndavuga ati kambandanye kuri vya bintu nyine nakora muri camp vacances kuko experience nayo sanzwe ndayifise ya mécanique rero urumva muri 2000 bama par jour jewe nabandi sure yuko ebana isarupeti nambaye nayitanye home ikamesugwa fresh uramaze kubona mu mécanicien siga parfum isarubeti warayisiga hageze kujyama munsi y'imodoka nashaka numva ka odeur nyene urumva kancamo nyene kameze fresh sana ibintu nk'ivyo rero jewe naragerageza tuje kuba clean namabona yuko umuntu yusa neza hari byinshi ubunyegeje inyuma yo gusa neza we rero urumva wa muri clean waba wumva umota neza hamukagenda ugakora abo mwakorana bavyakira gute ugigenda gusaba akazi d'abord ntibiyumvira bati none umuntu azokwemera gucafura akore ntibyabateye amakenga urumva byaje byabidinge umuntu akagira amadutsi abadegarage kuko jewe narafasha sinayisumva ngo nayi pro byatari muri mekanike nari muri wa Petro ngati imana turi ico kintu coze genu tuzanire kino kintu swata masaya ba boss hagi bashonje genu tuzanira amata bakanuma jewe ibintu nk'ivyo rero urumva baravuga ati ebana hariyo nabandi bantu bavuga ati kino kintu dushaka nakage twogereze kuko niwe ayucunza neza kuko abishiramwe warukorera mu Buyenzi nyene natanguye nk'ikiga secondaire nakora mu Buyenzi mugabo mejeje amashuri nacenje gukorera muri Shanike kuri Shanike hajyanye ariyo gahaje ahorayo imande ya station donc ico gihe urumva mu mécanicien tuzi ko abantu kenshi barakunda kuvuga ko baratwara ivyuma byabamba barire ndavyumva nta modoka ndatunga kugira ngo ndabimenye muga abantu urasanga batabizera ugasanga ko baravuga yuko baratwara ivyuma ugasanga gushiremo icuma gipfuye canke urazanye imodoka itari kwaye gose ugasanga iranapfuye gusumba eske ni wewe niko wabibonye nawe byarigeze kugushikira
urumva ijya ni métier nk'izindi ni métier kandi na métier nimwibura mwubizwa métier zose ziri mwubizwa tutabishanye surtout ku bantu bakora ibintu bijanye n'amaboko bijanye na ubuzi bw'amaboko abatailleur abaki nyene na métier nimwitabura mwibisanga canke iki so ivyo bintu birimo muri mécanique ivyo bintu birimo muri mécanique mugabo jewe sinashobora kubikora kubera yuko first ari kintu badatahura je sinagiye gukora mécanique kubera yuko ngo muhira vyansi urumva ko wari kwanka kwigumira muhira je sinagiye gukora ngo kubera muhira biranse ngo ubuzima buranse ubuzima nibwigeze bwanka byose kuko narabonye amakommentaire ku biganiro ngenda akora bavuga ati we turakuzi wize Michel Archange ubuzima bwanyu turabuzi urumva bw'umuhiri wanyu jewe life nigeze yanka nivyo bindi ngene je mvuga ati urumva sinoguma ndi muhira mejeje ishuri urumva je ndakeneye guhindura ibintu ndakeneye kubaho lifestyle wanje sivyo ureke kuguma udependa ku bavyeyi urumva kandi urumva umuhererezi n'umwana afite natishwa gose je naco nari mbuze complètement carrément naco nari mbuze rero mugabo ni decision je nifatiye yo kuja gukora mécanique mugabo urumva wewe nk'umuntu warumva neza ko umuntu mukanibaza ko umuntu afise akageso ko kwiba ntibisaba yuko aba akenye canke aba wabo ngo biba byananse usanga afite iyo ngeso wowe umuntu yaraza akagukonfia imodoka yiwe akakubwira ati ndagiye kuko hari abantu baca baguma ngaho iyo bagiye muri garage akaguma ngaho mpaka baheze kuyikora kuko avuga ati donc confiance nyanabura barankonfia nyine kubera yuko jewe ndi umuntu ndi real sinibeshera je ndi real sinibeshera nimba jewe no mostringa two turakora ikiganiro nuko niyumvisemo yuko je nadushagura tushagura kuza chemistry tugakorana ikiganiro sivyo so abantu barashobora kumwizera akambwira ati peti yangu imodoka turayigusigiye je ndagiye muri voyage ya une semaine wenda shaka ndabire vyose ubisuye ko ibintu byagenze fresh je naragerageza ibintu kagenda neza aho onye twari ku buzima bwa mechanique ubonye tugende kuba convoyer donc musi wa mbere wagenda gukora akubu convoyer naho byagenze gute wabigenjeje gute uribuka ingene byagenze yego nivyari vyoroshe ari decision iri dure nafashe kubera iki kwanza wayifashe kubera yuko navuga mu mécanique mu convoyer ku munsi atana 5000 urumva kuva kuri 2000 par jour kuri 5000 par jour hari différence urumva kandi twese tuko duharanira inyungu yo gutera imbere kuronka kanoti sivyo so ndavuga ati kandi ubu convoyer ni bwanduhisha gose nka mécanique mécanique wasanga niko ndaterura ibintu biremereye ibiki nibiki ako n'aba convoyer bararuha jewe aho nakorera mu Gatumba twagira tours ibiri ku munsi umunsi wose urumva sinakuruha naki yari just nyene chill so ndavuga ati reka mpindure bino bintu hama mu boss araho acarambira ati turashaka yuko ukora muri imodoka ibiki nibiki bukazi ko convoyer ndavuga ati me am ready naco binwaye so wakoze umwanya ungana gute nk'ukwezi akubu convoyer wakakoze ukwezi ohejeje donc mu chauffeur bwa bus waciye kwa jene sanzwe nzi gutembereza imodoka kuva kera nayo sanzwe nzi gutembereza kuva kera cyane from donc wavuye kukubu convoyer joja ku umushoferi watwara amabus ya hena naho nyene wagoma muri ariya nyene naho nyene amatu habiri donc urumva ko ubuzima bwagiye buraduga hanyuma ivyo kwinjira muri journalisme navyo bica biza gute journalisme nayigiyemwo biciye kuri yozi irakoze twarahuye muri CCF uwo munsi jewe nari mvuye kubika imodoka kuri Markaz urabona ko abari amakositeri menshi yajyanye mw'ijoro ndaca muri CCF kidogo mvuga ati reka nifatire kamwe tu niryohego ico gihe bagira piano bar umuntu yavuze piano ari Joel uramubona yakoze madame ikibiki so turawura uwo munsi hama jewe kuko je ndakunda music yacu kuva kera kandi mu bantu bazi music yacu gose deep kurusha abandi bantu from antuka ndasaba hari bavyita gute bwo bavyita bita piano bar ushaka washa uja kuririmba bimwe open mic bararirimba baje kuririmba bavuga ati n'umwanya open mic ndagenda kuririmba ico gari cyayozi bisho miracle abaranta DJs kari yamenda babonye je navuga ati boro kwere donc muri abo bose nta connection yabo mwanumwe mwari muzinanye ari guhurira hega shaka umwe wese yarasuzima bwiye je rero kubona abaranta unabona ati
bino vyamamare mu gisagara twicaranya no hamwe nkababona nyene kuri comptoir uramaze kugira ubwo kuja kuvugisha abantu kuri uvuga ati abajama n'abastari barahejeje barahejeje uzi senda muzi from senda muzi mishu senda muzi complètement ndagenda kuririmba naririmbye indirimbo ya Leave Me Alone ya Fizo wanandika cyane pale rero ndabona ukuntu abantu ko bararyoherwa mishu myaka arayizi nabo nyine vibinga barantown bararirimba irabashosho mu nyuma mejeje barambwira ati ujye mukobwa yicaye hajya yitwozi irakoze akora ibi nibi yari yaramaze kugira silent vibes baranyereka channel yiwe ndavuga ati reka nje mu propose ndamubwira ati mabuja urazi rero je nitwa Shabir Cyubahiro mugabo banzi kuri Kaboss mugabo rero jewe ibyo bigora ukora cyo ndazi kubikora kandi ndazi ko nobikora neza uri sûr uri sûr hari jeudi sitavyibagiye arambwira ati uzoze next week mardi mu nama ndagupresente ku bandi bantu dukorana ndavuga ati okay gende ready sije nabonye mardi irageze mugabe mardi irageze kwari ubishaka cyane nashaka akubushoferi urahevye nashaka mindure milieu mve muri ya milieu y'abakonvoyeri n'abashoferi nje mu bundi buzima bushasha wanye ukunda entertainment nange ndayikunda mugabo journalisme sinayikunda jewe wari uzikona vyinjira mu wari ubona ninge nona sinabona yuko je no bishobora mugabo nyene usanga ari izindi imana iduha tutabizi urumva mugabo ikakwereka inzira woyicamo kugira ubone ko bisi yo talent hewe mardi iragira cyo twicaye kuri c'est Freebon imbere yaho ariyo etage abanyamakafe bikini biki silhouette utuze gatoya sidahibuka izina imbere ya urabona bajya batipa dandaza amashati ngahanye kuri pave nasi sidahibuka izina ndabona kuri avenue de la Victoire voilà twakoreye inama arampresente n'umukozi mushasha bikini biki ndavuga ati okay merci ndatangura rero kaya yanje ngaho kwa hose umunsi wa donc wari umaze kuja kuri kamera gukora nta n'umunsi umwe byari bwira bigushika gusa narakina ama pièce de théâtre kuri Michel Archange kwishuri nakina ama théâtre ya ikiganiro wakoze ubwa mbere kigafrapanye n'abantu bakagikunda cabayiki Nacho bibuka umunsi wa mbere uri kurategura basi uri kuriyumvira uti nzokora iki wewe wavyumvira gute vyaje gute wagira ubwoba jewe nari nifuza gushigikira ugwaruka ariko ruraza muri game rutaramenyekana niyo target nari mfise navuga ati jewe abastars ndabikoza ndakeneye mu peti mushasha karaza muri game ndamufata ukuboko biciye kuri Silent Vibes TV amenyekana so kigadoro cyambere ayikoreranye no mu peti araho twayikoreye mu Kamenge nawe nzi nawe nyabuka izina gusa sinzi aho kariyeri we yaciyagarira sinzi aho byaciye bipfira sinzi ko wigeze usubira kumukurikirana ngo urabe ingene byahavuye bigenda mu nyuma urumva urabandanije urakoze uragira ante mugabo urabona haragiye harabaha evolution wowe watanguye kubona yuko urumva hari igihe ukora ikintu ari juste kugikora kugira urondere agafaranga kugira ngo tout simplement uduge uve hahandi muri ya million ngakujya bari kurabivuga mugaragara igihe ugakora ikintu kubera ugikunze ugasanga wamaze kugikunda we byaje ryari jewe zaraje first ikiganiro cyambere nakoze naronse ama commentaire negative ndavuga ati ibintu je ndabihevye ama commentaire bako yari umu journaliste unavyazi umu journaliste afisa amasoni umu journaliste bikini biki ndavuga ati none ubuzima ngiyemo kwirirwa abantu baza baranuka tutazi nange sindabazi bakaza kuri commentaire bakancana kabisa ndavuga ati lifestyle nashobora je mugabo buhoro buhoro abantu ndatangura kubona yuko ibino bintu ni passion yanje kuko nta kintu cyangiyohera nko kwicara kuri kamera warabikunda abandi bagira ubwoba we wamye ubikunda warumva umubwira mu videoiste bambwira ati ndagusavye watse kamera jengera ivyo mvuze bazi mvuge uri wenyene DJ nyene byarangyohera ndumva yuko ubuzima nibwo buzima bwiwanje vraiment nifuza kubamo urumva ewana nashwanye no musheri jewe nakije kamera ari vibe kabisa donc we byarakuruhura mu mutwe byaragutuma uhindura yari favorite place yanje numva yuko ndi muri mu kibanza canje umutima wanje uvuye kuraryoherwa umaze wahakoze umwanya ungana gute umwaka n'inusu na n'edmi mugabo warabona yuko kamera mbiri ko biragenda uhavuye waciye uja gukorera muri jimbere ucushika kwereke wiyumviriye guhindura ni vya bindi nyene James yose namandondera ahantu shobora hari akanoti kandi ahantu mbona yuko ari CV tutabishanye Jimbere magazine uvuze ko wakoze muri Jimbere ni CV sivyo so kandi muri Jimbere ikindi kintu naco muri Siren nakorana na Ozi twese twaraboneka
mugabo muri jimbere naye ndose kibanza nshobora kuboneka DJ nyine uri wenyine kandi abantu bakabona ico ikindimo so barama espace yabo barambwira ati wewe creating ikintu cyose wifuza ngaha iraba umwanya mwiza nyine abantu bo gushobora kumenya intro yamye ari yindi nyene kuva muri Saren canke wayiyumvira ugiye muri Hangout navuga gute Sere navuga gute Sere navuga ati navuga ibintu vya ngo salut les amis j'espère que vous allez bien ngo mugabo ari akaboro nahereza aho ngo target yari imwe dukwize 100k abone kuri account yacu ya Siren Vibes TV kandi yarakwiye mugabo wari warahavuye bazi urazi ukuntu nabivuga misi so muri enje urazi kwikintu umuntu yaturisha umunwa misi yose cyama kibaho bamwe bakora bivuga zose namavuga ati dukwize 100k kuri YouTube ya Siren Vibes TV ngaca avuga ati ngo kandi rasha muno twongereza ngo what are you waiting for, the time is now kukwita iyo Kaboss okay mu kwiyumvira kugira intro umaze gushika muri Hangout byakufasha umwanya ungana gute umwanya muto ya cyane kabisa donc byaje gute warajyana uriyumvira je urumva le fait kwanza first of all je nshimira umuntu yitwa Kiriku Badman Kiriku niwe yamaye idea ya Hangout Kiriku yarambwiye ati ndashaka dukorana ikiganiro kimeze uko twicare mu buyenzi dukine ludo tunywe kafe ndambwiye ati okay reka tubikore turagikora tumaze gukora cyangwa challenge yo gutora izina rero ikiganiro ndaraba kuno twagikoze ico ge na intro nimwe nari mfise kabisa jeje nzovuga ati ndabaye ikaze mu kiganiro cege rero cyane cyambere nkoze cyanda toramwo Hangout ikiganiro gikurikira rero nakoranye na Alvin Smith nonga na intro nari mfise urumva mugabo cyitwa Hangout cya gatatu rero namona niyo nagiye mvuga ati share kangere don't stay wanje kabisa ucurarondera ucuragira intro narasohotse hanze ndibuka muri jimbere ndasohoka hanze fise agapapuro n'ikaramu ndicara hanze muri 30 minutes intro nanda ifise yose donc wari wahejeje kubijya byose bijya bya fresh sana n'ibyari bwaze nta fresh sana yaririmo kora fresh sana nayikuye kwa Kiriku hari umuntu yaduciye ko tuko turashuta ikiganiro avuga ati akiri mambo mu buyenzi Kiriku cavuga fresh sana yavuze fresh sana sasa mimi nika mix ndashamo turungo cavuga ati fresh sana urumva intro uburayironse mu kugenda gukora muri jimbere barakurondeye canke ni wabandonde wewe ubonye apel jimbere kabisa ubonye umuntu ari karakurondera wo muri jimbere magazine yari ukiri nayo narinzi ntayo waruzi wabonye bakurondera baranelefone ngamye ku ntebe ya Siren Vibes TV muri studio baranelefone bambwira ati witwa Chubero Shabir niwe Kaboss yego turagukeneye uzozejo kati ndabaza mu videoiste wacu ebana abajimbe urayizi arambwira ati je ndayizi ndaja kuri YouTube ndayiraba kati okay ndajayo bacha barampropose bico kintu donc mugabo wari ufise gukora ikiganiro kimwe kwe kinone wacuba donc condition kwari kugira ngo usezere muri Siren ha mukorere bobonye tatira rizo bibazo we na condition imwe ni byo ngende bakwereka contrat ukaba intéressé na contrat kwacuvuga ati okay reka ibintu ndabitwara ukuntu unashima naranasezeye kuri Siren Vibes twarakoze ikiganiro cyo gusezera mwabyumvise nibaza yuko ivyinshi murabyumvise turagiye rero muri Hangout ari ikiganiro gitese abantu benshi vraiment bakunda sana nibaza ko ariho wanamenyekaniye cyane gose kuri intro yawe uri unique kuri fresh sana donc umaze kuva utanguye gukora aho wagiye urahera muri vya bindi nyene wahereyemo ibiganiro bisanzwe ubona amakommentaire ari negative ma critique bikagutera ubwoba nihe watanguye kumva yuko nyene uvuga uti ubunye nta kintu na kimwe coza kinyiganyitse kubera yuko nazanye ikintu ki totally different n'ivy'abandi umuntu aje kuraba Hangout yaza kuraba avuga ati ngiye kuraba ikintu gishasha umuntu yaza kuraba harasoka nka fish ngavuga ati ngoma ngorane na naka abantu basanga bavuga ati bari excited ko vendredi gera kugira baze barabico kintu aho tuka aho nyine naciye mvuga ati bya bintu biserieux ku buryo nasohoye ikiganiro abantu bakambuza amahoro bakakwaza byagenze gute wagitsipyozi cyane byafiriye hana nimwe byigeze biguterera biguca intege ngo uvuga uti wapi je ibintu ndabi genre bira bon kubera ko hari igihe urondera abantu mukorana ugasanga nturi kurabaronka cyangwa ugasanga ko barakudeseva ibyo nyine namaze kubimenyera kuva muri Siren Vibes ko mu invité mushaka gupanga mugapanga ndabubwira ikintu jewe
hari umu artiste twateguye ikiganiro ukwe 4 mois tutaragikora amezi ane tutaragikora mugabo ndabimenyereye vraiment ndabimenyereye nibishaka kunca intege kubera yuko intege ngo uvuga uti sinzosa kumurondera urazi mpamvu bitonca intege ga gogo kubera yuko jewe gukora ikiganiro birangyohera vraiment birangyohera kuganira ufite usanzwe ukunda kuganira yego vraiment wakije kamera aho ushizemo ibindi birungo ushizemo vibe ata okay Kaboss kubera iki tuherutse kubona Hangout ari impamvu z'akazi nyene usanga biba byagoranye ari abantu tuba dukunda Hangout nka kujya tuko turabibwira n'abantu peut-être none ajya ama message bakubuza amahoro kera ubunye none utubwiye ikibimeze gute no bisa kuva December bambwira ati Kaboss none basi waveteye kamera mwagurishije hari ikibazo cyahe mugabo ni ibintu bijanye n'akazi nyene ni ibintu bijanye n'akazi na company sanzwe nkoriramo mugabo ko biri kose nka next week cyangwa mu minsi y'imbere murashobora gusubira kubona Hangout. Okay mwabyumvise nimugire ubwoba nari mfite ubwoba nibaza ngo warabiretse navyo mugabo urumva Dieu merci yuko bizo kandi Hangout ya 2024 izo bitandukanye n'iya 2023 bizo bitandukanye creativity kwanza creativity aya turindi sinsange navuze byose wait and see hama ubu unye turakubona mu bindi bintu ubu unye ugeze mu MC navyo byaje gute ubu MC nyene twabine ngene uvuga jewe rero ndi umuntu mbashaka tusha tu ngerageza ikintu cyose kiri muri entertainment vuba uzokumva ndi manager mu artiste ndamu managing jenge ikintu cyose kijanye na music industry ikintu cyose kijanye na divertissement mbashaka ndakijemo ubu MC narabugiyemo nyene mvuga ati abantu barambwira ati urafise hype ura hyping abantu uravyura abantu wewe no kuri rap urarenze hano kwica duhe ako karapu rero niko kabi ako karapu kendo tukiriye kubera yuko abantu batahora babaza mu masho baba bahomba Kaboss ari MC aratanga vibe ya yindi iyo baza muri show je ndimo bari vibe iteye ubwo wale watu nani ndari kawaida je ndo MC je ndo MC yuko urumva kumba nabibonye neza kabisa basi abatararonkiyo opportunity yo kukubona oya turaza kubikora stop play nkubu unye ndakubwiye stop play ntiwumva genda ndirimbo yayo no iyo ushaka gusa ndazi ko yamari rap kuri wewe oya mbwira favorite song yawe wowe ebana njewe ntabeshe vraiment hip hop sindi nuri sihuri cyane sindabizi cyane muganda ndabizi yuko iwa damaze kubona 90 fra bigenda neza ko 90 basi ushaka 90 okay ucugira mixage ushe muri melon ndabivange byose mixage kawaida urankwa kwa nje ya nakora nakumva okay trage 90 indirimbo ya 90 je nkunda gose n'indirimbo ya El Capitaine okay nimbore gora binzoga zamukariye yadahuye mu mudugi yo nigariye mbebasha ndamutobore ageze imana ko ngenda namugobore skinji nyamufasha gumajegera El Capitaine shandabesha ngo digenera beat gumifrena nkaaccelera nyuma yavyo ngomongene kupenda kandi penda je tulivyo penda kicha katugeze ngaho umunsi muzokumva uyu mujamani MC mugaho je vraiment je nibaza neza ko utabushaka kuryoherwa kabisa ubu rero urumva nawe wari kuravuga yuko usanga uri umutushatu ushaka kugeragereza hose biroroshe none biroroshe kuri je kubera yuko passion ni ikintu udashobora kwikuramo wenyine sivyo passion ni ikintu kikurimo abavyeyi bacu bama batubuza ati ivyo bintu mujamo vy'imiziki vy'ibiki je mama wanje buganye ari mu bantu nyene mama wanje je nashigikiye ivyo nkora ariko uramukunda cyane ni guyanje ni guyanje mugabo urumva nivyo nyene mu vyavuga ati kuko je navuye muri famille y'ikimizima gose urumva ibintu vy'imiziki wacu sikirenga from so arigihe urabona nk'ifoto nashize kuri profile ya di kuri stage unakuwa imba urumva
nyene usanga biragoranye mugabo passion ntushobora kuyikuramo for real. Okay. Iyo umuvyeyi yigishije umwana surtout nk'abo urumva bana ubigisha himbaza Michel Archange antwe umuvyeyi aba yumva umenga yaratrashije inzira y'umwana wiwe ariko aragerageza ati ibi tatize ubuganga Kaboss abe docteur canke abikindi kintu. Okay, wewe rero umusi wa mbere bamenye ko ugiye muri ivyo byagenze gute? Ni byari byoroshe kabisa. Waba convince gute imisi ya mbere byagenda gute wataha gute muhira? Kabaye dutigize umusazi nyene wasanga bigoranye. Nyene nabura bereka yuko umva jiwe aciye imyaka ingana nkuko bonye nta kintu na kimwe depending kuri mwebwe. Byose nije nigwana ko byose nije ngiriki. Ibintu biri amakanoti. So mundeke ndabigwanire. Wari watanguye université ho? Narize université imyaka 2 cyanda bivamo. Okay. Muhira donc wavuze ko ufise abana mvukana baragushigikira canke bavuga ati wapi nabo nyene wasanga bigoranye mugabo urumva je université yarageze aho nirihira. Okay, sindiko ndavuga mu byo muri université kuja muri iyo donc gufata iyo nzira kuri muri carrière cyo byarangoye kuba convaincre n'ubu biracangoye kuba convaincre kubera yuko kamwe mu bunye barabona ubunye rero barumva ati mere baramubwira ati mere ashaka ari nko muri bus nyene bakamubwira ati umwana wawe uri mu Kaboss mwana wawe ararenze. Okay, ararenze swata cyangwa akaja muri mariage agahura n'abantu bakamubwira ati buni uri mu Kaboss mwana wara nyene ibintu nk'ivyo navyo ndafise mukuru wanje rero dusa gose dusa cyane wira mayifotoza n'abafana banje bamubwira ko ari Kaboss. Okay, Trezo na Rapi Boy mwami muri abajama canke byaje muri carrière twarakuranye mwicabe twese tubitana zo mwicabe kabisa. Okay, mu nyuma mwese muca mu babantu nyene bariko namenyekana Trezo, Rapi Boy, Rock hamwe na Easy Boy. Okay, hamwe n'undi mujama yitambwe urabona tambwe ni vie wacu mwicabe kabisa. Okay, hamwe na undi mutipe twa Strogoff hamwe n'umuhisi Salji. Okay, no kuvuga yuko mwarakuranye mumaze guhurira muri game ibinyene ugasanga Salji mugabo yabaye hit kuva kera. Salji yavuye Igitega ashikira mwijabe araba hit aramenyekana nyene twebwe twamubona Fizo yari Fizo mwijabe yari since kubera yari hit cyata. Okay, none n'ubu muracara abajama sana batwezo canke ni ibintu turabagenzi hari n'abantu bamwe bibaza ngo je ndi muri team ya Batrezo na bana People just ndi muri team yabo gusa naba bro banje nabagenzi banje from. Okay, ahubwo umuntu duhuza gose ni Rapi. Okay, na musu renga tutavuganye from yego hona musi mwari mwanavuganye kawaida. Okay, je murumva ibibazo byinshi byo kumubaza mugani nibaza ko twava turaranga. So ikintu cerekeranye naco n'ubu pira sasa foreshi sana kwiyumvira ico ciyumvira d'abord uba wifitiye self confidence ngana gute kugira uvuga uti jengira nkore ikintu ciwanje kuvuga donc ukavuga uti jengira nandike nka jenga vuga ngira nandike ko izina par exemple nka gogo nkavuga ngira abantu bazorikunda tu bazobirondera we kuri wewe wari wumva ufise wifitiye icizere kingana gute? Je nani nishaka ndi yambara t-shirt ziwanje ndazitamwe jeje nyene. Ngabo mu nyuma ndatangura kubona amadomande abaye menshi. Amadomande abaye menshi ndavuga ati ewana rero reka ndazipromoting abantu baze kuzigura. Mugabo abantu baraziguza ari benshi cyane. Ariko ntiwazambara muri Hangout cyangwa mu none byagenda gute bazibonera hemu? Nyene nafashe ifoto ya mbere ndayiposta kuri Instagram yanje. Ndabwira abantu yuko mfise ama t-shirt ya fresh sana. Rero nangura kuronka amadomande abantu benshi bambwira ati abantu Nzoba turazishaka. Okay, dutemu ndavuga ati nimugira ikibazo cyamba oblige kuza ndasohora nyinshi rero kugira bose bashikirwe. Okay, tuvuye muri ivyo katuje basi personnel navuze ko ndakubaza professionnel n'ubundi buzima bwawe mu byawe. Urakunda kuvuga ko mukunda mama wawe kandi nibaza ko ari ukuri ukabura umuhungu uriyumvira nkaha nawe umusoro nk'umwana akama ariko aravuga ko akunda mama wiwe akunda mama wiwe kandi ari umwana wawe witanga ukora igishoboka cyose kugira ngo abe. Mugabo je impamvu nkunda mama wanje gose. Nihe mpamvu? Iyo mpamvu nayo novugira nga. Okay, mugabo kameme wanje ari abantu benshi baza ko tunahata je mfise mugabo arahari. Mugabo ndafise impamvu ituma nkunda mama wanje kurusha papa wanje kuko mama wanje ari ibintu byinshi cyamaze kunkuramo kabisa by'ibisanga.
ivy'ibiyashu warakunda kudekona sana donc apana kudekona uri umwana ngira waradekona nyene n'ibintu biri somehow familiar vyo mu famille gose mugabo urumva wewe kuri wewe wiyumvira kuko umuntu wese aragira ubugaba par exemple donc kuko urumva iyo umuntu birashobora kutagutusha cyane cyane ngo werekane ko vyagutushije mugabo ofo ugasanga umuntu byose azarabivuga ugasanga vyaramaze kugumarka uriyumvira gute nk'ubu papa wawe wiyumvira ko bameze gute canke nawe wiyumvira ko nawe uca witwara gute muri ico gihe papa wanje mbabarira ndaguha waje kumenya ubaza neza wallahi urashiramo udupiège urashiramo uduki urashiramo tantine bagutumye bakaboss urazi kubaza from merci mukushi papa wanje rero papa wanje je ndibaza yuko isonfu naco bimutwaye wewe kubwanje niko ndavyibaza mugabo je kuri jewe nzi yuko ari umwana yakuze impande yanje ndamufata neza ndamutreatinga neza urumva peut-être jari gusanga ndabivuga ko nabuze urukundo kwa papa wanje impamvu ni nyinshi mugabo je ndazi yuko the way jewe nakuze kuri papa wanje sivyo nokorera umwana wanje donc mugabo basi nk'ubu unye peut-être iyo umuntu nkuko nyene tuko turabivuga umuntu ashobora agira ubugaba cyangwa agira nti mugabo namaraso kandi ega je ndamukunda papa ndabizi ndavyumva shatse kukubwira namaraso yiwawe urimvira uti est-ce nanje nivyashika kuko nawe nyene peut-être ntiyavyumvira uko urumva birafitaniye urufatangane urashobora gusanga bigufashe nawe kugira ngo ushobore kubriza ivyo bintu ntibize bigukurikirane canke nawe ntibize bikurikirane umwana wawe wimvira ko bigenza gute kugira ntuzohava ukora nk'ivyo papa wawe yakoze niba réellement bihari je ndibaza yuko ni ikintu kijanye na affection urukundo kiri hagati wewe hamwe n'umwana wawe sivyo burya hanye bamama bacu ni ikintu ushobora kubura kandi ntusohokirongo sivyo mugabo je ndibaza yuko umuhungu uzogerageje kureba mu buzima busanzwe umuhungu aba ari kuri kote mama wiwe kenshi jewe rero ndibaza ndashobora kugwanira gukrea connection nziza hagati wanje n'umuhungu wanje kugira nyene ndacereka ati we donc uzogerageza kucrea la différence en tout cas je bito no narakuze mbona kuri papa wanje sivyo notwara ku mwana wanje papa wanje ndamukunda turavugana turagira iki urumva mugabo hari ikintu cyabuze nk'ubu nk'ikintu ubona wabuze cyane uvuga uti vrema uvuga basigisanzwe ukabona basike umenga kari hansi nyefya mugabo ashobora no kuba atazi peut-être iki kiganiro kirashobora kumushikira nagara vrema mu Rundi aka gaparti barashaka kugakata uti ikintu cyaje cyose ikintu cyaje cyose urana Kaboss kucyo wamye uravuga hari ibintu utari witeze nk'ubunye urashobora gufata aka kantu kagaparti konyene bakamana baragakaza canke bakabona ko baragakoresha ku bindi bintu kuko umuntu ashobora kuba afise ingorane nk'izo ziwawe mugabo je ndibaza sindaba prêt kuvuga ico kintu kibazo nakiye sindaba prêt kabisa okay kuri kumukunda mona ariwo ufavori donc my favorite Mokenzi sha mugabo usabisha nyuma yi game yacu gerageje kubona nyene mwana uko navyitwaramo Tinda shaka kumwita diva muziki wacu kwera yuko mona ari mu bantu amazegura nibisanga byinshi mu muziki byinshi kurusha abandi bakobwa bose mona ari mu bantu sivyo ugerageje kumuraba mu makategori yose kuri Instagram ahagaze neza hose ahagaze neza bitandukanye n'abandi barundi kazi ukuntu babikora sinase ko babikora neza rero ndi bapambana mugabo mona she's always mona ari ngaho uramubona mona ari ngaho I don't know wundi munakaraza muri we ni Monia Flow sivyo ego mona since mona ni inspiration y'abantu benshi mugabo umuntu wese urashobora kuvuga uti jewe ndashobora kuba nkunda par exemple nka dufatire aba star international babazwi cyane ukavuga uti ndakunda Beyoncé kubera iki ndakunda Rihanna kubera iki ugasanga ni iki wawe udasangiye n'abandi mona ikintu ndamukundira reka ndakivugire ngaha mona uciye mu bisanga bamwandika ko ku ma social media sivyo ugerageje kuraba ukuntu the way I reacting umengo na kimwe vyamugize mona no mu peacemaker
Okay. Mbona barashobora kumuvuga ku kintu kibi mana yanje kavuga ati wowe kikuvuze ko nosubira no ndyama nkaca mugabo she's a peacemaker arakwereka ko ataco bitwaye unashimaragira na screenshot akaca share kuri statut akacandika musa akavuga ati ibi bintu none aya umuntu si jewe ureba sha en tout cas arafise power muri we yo kugerageza kwakira ikintu cyose ukuntu kije mu navra niyo mpamvu inspire abakobwa benshi by the way. Social media ukunda gukoresha gusumba itsinda? Instagram, Snapchat. Okay. Kwambara Nike kubera ariyo Nike ni guyanje sote kirato ibirato misi surahindura bayindura amacouleur ni kubera bira gushika kwambara amagoda canka ibindi ugiye mu manza nibi mbamba mva bomba barire ugiye mu manza ukazonomera mu rubanza rwawe ukabona sinambaye goda sinambaye buka rero nonzo nta n'umusino kuva na kera n'amadiplome bijya byo muri secondaire nari mu bantu batabiyatu byinshi nari mfise mugabo ubunye ewana sinibanira ukirato utegereza hoyigo ndakunda ikirato cyane gose kandi mu macouleur yose uba wumva nyene wo byose ndabifise by the way couleur zose. Okay, amahera yo kugura kamoto wakuye ubwa mbere yani very attention cyangwa tirazimvye. Okay, imoto reka ndagenda ubwa kamoto wahora wiyumvira ko utwara imoto cyane gose urayikunda? Hari abantu usanga bakunda no oya hari abantu usanga hari abantu umviriza Kaboss hari abantu usanga na donc ugasanga gendaza umuntu yigeze kuba afise ngo ikinga urumva mega ni moto aratunga arateba aragura imodoka mbwa iyo moto ntigeze ayireka arayubika aravuga ati jewe yiye niyo yanshikanye ngaho uri muri uwo mugwi canke wovuga uti Jenny nava kuri ibinzo bagura imodoka ndavuga ati reka mere hasi cyangwa uri moto nguzi moto rero rero kuntu ufisa akamoto kari minyominyo uramaze ukabona en tout cas vraiment kari fo sasa rero akamoto ubunye ni guyanje apana bisanzwe ndagakunda sana kandi sinshaka imodoka mu mbabari bya vrai ubunye n'umuntu yoba ashaka guha imodoka ntayo shaka woyitora mugabo urumva ntiwoyi imoto no ihimukira vraiment. Okay, igihe bazikura ntiwagize ubwoba wumvise ngo barabuhagaritse imoto kegena cyensura ku mabus gatoya kegena cyensura amabus kari kegena aba mu kanyosha na bus narayifata kweri kwasanga na ni chapeau yari no nkibi so kiagerero. Okay. Kareka zari bigoye uramaze guhura na Andy Breeze muri bus umudansera se 60,000 abone kuri Instagram shamaga warageze yuko kano kazi kaduhemba from harageze aho umuntu wese ari muri career yiwe atangura kuzarara mu kanoti from ubuzima buhinduka gufata bus bibi mugabo ari izindi nevugeze ko wicaranye n'umufano wawe na respira gabanuka from ikigabanuka cyane uvumenga usanga bariko baranabihanahana rero n'umushobora no kuca gufata agafota gaca afasha ga snap nonze ko yaga mu kanyosha wala arayikwega yenda snap yesu kuno ikwega arayikwega acharaka naginga wa mustari wanye gafata bis ibaze prem kandi byarakubabaje shaje byarambabaje vraiment sino kwibeshe. Okay, la femme de tes rêves. Physiquement, non, pas physiquement. Ma valeur, umugore wifuza. Kandi ndifuza umuntu ashirikira muri career yiwanje. Ndifuza umugore yoza aramerekeza muri shooting ikiganiro ngiye gukora. Hama nawe afise ibindi akora? Aho ni bon. Mugabo nimba ari free. Nyene il est là toujours nyene to support me. Ndifuza ico kintu vraiment. Kuba ko gatumaze gukwegana bose naco ndabonamo. Sindaro umukobwa nyene amerekeza amashuting yanjye sinzi impamvu. Uramaze ko bibabwira mugabo aziko biko. Mugabo aravyibwira tu faut que caring. Okay, ama limite hari umuntu wese mu rukundo arashaka kuvuga ati jewe ndafise limite iki kintu ntaco nshobora kwihanganira. Ugasanga abandi ikiba ucihanganira mugabo wewe ukavuga uti jewe mbanze kweri. Mvanze kabisa ewana je sishobora kuvyihanganira vraiment kumvanga kumbesha kutaba real kuguma nyene mwereka yuko umengo tuje je sino cyo sino kivibinga kabisa. Okay, Kaboss hari ikintu noba ntabajije akwaje oya jenu mushe oje jenu mbazi jewe ni
byaba binanira kwishura byaba binanira kwishura ariko ndagushimiye cyane kuri merci nawe mani guhezagire jewe vraiment mwanyakiriye neza ndabona lighting ari fresh sana studio kari top kari fresh sana merci beaucoup merci ku bantu badukurikiranye ku bantu bose ndibaza yuko kino kiyago cyacu nuza kubura bibiri canke bitatu za gukuramwo bishobora gufasha mu buzima bwawe kandi merci kuko urumva utushaka usora indirimbo iri hit gute kaya kantu kan like nikigera kabura merci ku bantu bazogira like sivyo murakoze cyane ku mwanya mwamafasha ko kutwumviritsa mugabo kumvuye kutabayende yahise ukagira niyo ni time wa time okay hari ibintu bibiri mpora nkunda kubaza abantu mugabo ni kimwe ngira bon ni bibiri ngira ndakubaza ikindi sinayemeze kukibaza icambe nikiye kintu kumbuye gusumba ibindi igihe utari umustar donc utari bwamenyekane cyane utari bwa donc wakora mugabo unye toshobora gukora kubera ubuzima ufise sha cyenda kumbuye kweri kuca muri bus takono kuri mazigiye naja muri bus kabisa rero ubu unye kiye kayifata donc umuvenga nyene byo ndumva kumengo muri jewe hari ikintu ndiko ndiyagiriza urumva na mahoro ni numva ndi muri jewe urumva hama ndenda kumbuye kuja muri bus nyene nicare muri bus nyene fresh vibing hama je sometimes that means kuja gukora ubuconvoyeur je ndabikumbura aba boss mufisa ama bus ntakanu none mwo mukorera bo bunye umuntu wese gira umuconvoyeur wa van bus nyene harimo mu menshi je nkumbura ndakumbura kwicara n'abagenzi banje tukicara hano kwirigara on s'en fait en endroit on s'en fait milieu turimo mugabo twicare dutera inkuru dutwenge mugabo ubunye ndumva ngo hajya boro hari cya showbiz tuje ngahanye urumva hari ukuntu dutora nyene usanga nyene uri kurabaho ubuzima ukare wifuza kandi ikindi kintu naco hari ukuntu ugiye kugura ikintu abantu mudandaze umwana amaze kwishiramo yuko abantu bari muri entertainment ari ababoss mutubabarire from igiciro boshira kuri gogo ugishire kuri Kaboss wallahi jewe ndarushe bace badubuza nibazi ko turaba konesere tubizi igiciro turakiye kandi umunyese te kudindiza ne bazita umujambo kazumva ipanara 20000 akubwiye mu 45000 grand frère none abonye izi style wambara ibirato bya 50 babone yuko vraiment sinitwo kwibeshera abaronse barayafise mugari abandi bataragira kuri izo level urumva so nimwibaze yuko ngo wewe Kaboss kandi akazina je nzogareka oya ntuzokareke woca wisubiza inyuma umuntu umaze gutakarana nawe ndimo mwari en contact cyane yigeze kuba mugenzi wawe cyane mutakiri en contact ninde urashaka kugenda umwadresheje umuhaye ugize message donc sinzi urashaka kubabwira niba ari benshi bwira babiri canke batatu mukabwire amo ubabwiye hari abantu bamemukiye kuko je umemukiye vraiment contact yacu mfuta J'avais direct pardon ntugira pardon urashaka kuza kwinsa mugabo hari abandi bantu bashaka kwihagarara ko ngo gaca gusa ibintu byinshi mugabo hari abantu bamwe from ari special ngomboye moment nziza n'abandi kumwe nabo amazina donc basi sinzi nabingene ubivuga muna nyene antwo umuntu azoca yitora ikibazo rero abantu ndavuze amazina hari hano cyafukata kano gaparti nyene bacha bigira gravage bitari bikenewe no kuri privat kuko n'abakobwa from apipa yabo n'abakobwa nabaguhevye bana bari no zarabajama ba vuga basizi na rimwe fumuvuga igikirundi basi none abantu bazamenye izina cy'ikirundi aya ico kintu kiragoye vraiment ndiyumva mutima ashaka kubavuga mugabo si igikirundi gusa aya kiragoye mugabo cyo nababwira coco hari abantu from ndakumbuye vibe zacu za kera iyo turi kumwe n'umunezero hariyo n'abandi tutarigera duhura mugabo tuvuganye iba ari vibe ndifuza guhura nawe hama ikindi kintu naco abantu muri yizi from harimo aba ex harimo abagenzi shambwa bashaka kubavuga amazina nari bavuga
vuga basi amazina ama initiale basi ama initiale reka vuga basi amazina batanguzwa yego hariyo umuntu yitwa M izina ryo bitanguzwa na M ni prénom ni nom ni nom kai iyo nyine ni prénom hari umuntu yitwa prénom yitanguzwa na L hari umuntu prénom yiwe yitangwa abo bose bari muri game abantu barakubabara ari umuntu ari muri ari UG ari mu Uganda izina ryo bitanguzwa na ndakibagiye deja waramaze no kumwibagira kandi twaba turavugana kaje izina ryo bitanguzwa na K ya okay hamwe n'abandi benshi bro n'abandi benshi no kuvuga ko umaze gutakaza abantu benshi si kubatagaza ko muteye mugabo ukuntu twe dusanzwe tumeze avant siko tumeze ubu the way tuvugana avant siko tumeze ubu hama kuba nk'ubu ikintu ukunda kuba Kristo gusumba ikindi niki kuba Kristo uramaze kuvugana nabo uramaze kwicarana nabo urahora no bakoresha ibiganiro ikintu ukunda cyane kuri bo gusumba donc uvuga uti twebwe baki ikintu turakibuze no mu chrétien wese pas seulement mu catholique pas no mukizwa pas chaje na kintu nakimwe mbona ariko no kwanvia aba chrétien na kintu nakimwe gusa ngene jewe ndiko ndabakoresha surtout bakizwa ikiganiro hariyo ibindi bintu byinshi mbanazi mganunguka muri ivyo ariko kandi mbona numva n'indirimbo zabo uzimenya narize Michel Akonje tubandazizi urumva ababikira nibo batwigisha none mbega biroroshe kwiga muri meshe ku mwishuri y'ababikira uri mu mizuru jewe ngaho ikibazo ni kimwe abantu benshi nanumwe yaze ko je ndo mu mizuru ni baki babizi bari baza ko ndumukreti bara muri ko murasenga mu gatondo waragira no diperde oya sinabigira mugabo nyene ndabizi nama nibisabije urabizi okay nimbari ngo notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. De mon cours de l'église. Kaboss, en tout cas vraiment. Umefurahi sana? Ndaryohewe cyane. Sana. Wakoze kuza tudosubire duhure uyundi munsi nasubira nkagukomisha shwashwa ndibaza uzoza kama kawa ego merci kuri mwebwe mwanyiyumviriye merci ku bantu bose bariko badukurikirana ndabwira ati Kaboss arabakunda cyane kandi sorry maze 2 mois atakiganiro canje mubona mugabo vuba Hangout iragaruka kuza bararaba basi kuri channel yawe ma vlog biki ewa soon Hangout iragaruka kabisa okay utazi yo donc utararo opportunité yo kumenya yo channel yawe channel yanje ni Kaboss for real ko nyene kuri Kaboss ni Kaboss hamwe na 4 hamwe na real Instagram Kaboss for real Facebook Twitter turabindi nkoresha Snapchat ni Kaboss for real bose mu following esha ndabatemwe ibintu murakoze cyane Kaboss merci beaucoup merci mwese mwatwumvirije antwa ibi inyensi ndabikora kubwiwanje je nyene ndaryohewe ndabizi mugabo nabandi ni kugira ngo wewe ushobora kuri down wibaza ngo uri down mugabo hari umuntu yigeze kuba down kugusumbya canke hari umuntu biba bitariko biragenda neza akiyumvira ati mbega nanje ahantu nzohava gute ibi tubibaza kugira ngo ubone ko hari habo byashobotse nawe ko bizoshoboka courage cyane rero umwe wese mu byari karakora courage cyane kuri Kaboss aguma ba Kaboss gose agere ku ndoto ziwe zose zohindura nkubitemo boss okay merci beaucoup kamimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu fresh sana peace out